kina na equipe ya Flambeau du Centre navyo ntibizoba vyorosha binagato rero novuga ko kurande gwa Real babona amahirwe adasanzwe kubera ko nka match zigira kuri ziba zigiye kuzisha bazikina ubunye hanyuma bacu barategura novuga ngo izi nkino nazo za Afrika kurande nago gwa equipe ya Flambeau du Centre nabo nyine si bibi cyane kubera ko kuzokina na equipe ya Olympique Stars na equipe imeze neza cyane ishobora kugufasha kwitegura kandi equipe izoba challenge ikomeye ndetse na muzinga nico kimwe ubwo reka twitege match zimeze neza cyane gose zokwinigwa hano kuri Stade Intwari twitege novuga inkino nziza cyane novuga ngo hano kuri Stade novuga ngo Intwari mwamaze ko vyumva tuzogaruka ko nashaka ibitandukanye bizi nkino ngenzo wazitekanjwe ku munsi twamaze ko vyumva ko kwera ku munsi novuga ngo wa mbere naho umunsi weje tariki imwe kwezi kw'icumi muza kuba muta kubona za nkino novuga ngo zitandukanye nuko twavuga tugenda tuja ku mugano novuga ngo waburaya batanu gunateba akadushimira twa popular artist avuga ati welcome guys nawe tumushimire tuje ku mugabane waburaya duhera muri Champions League novuga ngo hari imigwi novuga ngo itandukanye zo kirakina kuva novuga ngo igihe cy'isaha novuga 12:45 ni hagati y'ikipe yitwa Kailate Armati za kukina na kipe yitwa Real Madrid aza ku isaha 12:45 kundi ruhande ekipe ya Atalanta iza kuba ikina na ino ekipe yitwa Craven Bridge aza ku isaha 12:45 mu ekipe ya PAF za kukina ekipe ya Bayern Munich igihe cy'isaha novuga ngo zitatu Galatasaray na Liverpool igihe cy'isaha novuga ngo zitatu nyene ama Inter de Milan na Slavia Praha igihe cy'isaha zitatu mu ekipe ya Bruges nayo nino ekipe ya Benfica satu nyene mu ekipe ya Athletico do Madrid iza kukina ekipe Inter Frankfurt ni muri Champions League vaza ko kuno munsi Houston tuje ku rukino vuga rurindwe n'abatari bake wanashaka ko umugwi uvuga ngo usanzwe ukunzwe n'abantu atari bake ndavuga ngo umugwi witwa Real Madrid uzakina n'umugwi uvuga ngo wa Kailate Armati bazakina igitsa 12:45 hano kizoza kubera nabera wanashaka ari ya akibuga cyitwa Ultra Stadionio ukizoza guhagarikirwa no witwa Marco Gieda mu gikando za kuba ari muri vitwa Arlando Di Paro n'urukino za kuba ruba Houston bigaragara ko wanashaka izi imigwi yose kwari ibiri mu mateka yabo byo guhura ari ibintu binagoye cyane ariko na makipe amwe ikipe yitwa Real Madrid yari gukina rukino ruvuga ngo baza kurutsindwa ruvuga ngo ibitsino byo kuri 5-2 n'urukino za kuba ko n'umugoroba gitisa 12:45 na Houston novuga ati nukino za ko rudasanzwe cyane ku kanatsinda ku mugwa Real Madrid kubera yuko novuga ati ni nako kajyo keza ko kuba bashoboye kugaruka ngo bereka abafana babo ati ivyashitse byarashitse katuvyibagire ariko mutibagirwa ko twebwe Real Madrid turi abakinyi beza turi wa mugwe mwiza ushobora kuguha ivyiza mu mwanya wari wose nubwo rimwe bishika akagira agaciyemo novuga ati aza kwa rukino rudasanzwe ni Real Madrid baza kwa basohotse bagiye gutana mu mitwe n'uno mugwe wa Kailate Armati uhari muri Aziya ariko kandi nizera yuko ugarutse ukaza kuraba amateka y'uno mugwi ndetse n'uno mugwi wa Real Madrid nta na rimwe bari bwanahura ariko tugarutse kuri uno mugwi mu mwaka uheze baranahuye n'umugwi wa Sporting Portugal baza gutsindwa ibitsindo 4-1 ariko ndukino gwagiye kurangira ukabona nuko neza na neza uno mugwi nta kintu do special bagiye kuba unagaragaza canke werekana cyo tuma ubona yuko woza ugatahukana intsinzi imbere y'uno mugwi wa Sporting Portugal ariko kandi kanatsinda n'urukino gwarangiye ubona yuko nabona akinyi ba Sporting Portugal hari no kugogwa gatoya bashoboye ko banagogwa n'uno mugwi nubwo vyarangiye bitabakunde ko bashobora gutsinda no mugwi wa Sporting uragaruka kukaraba ku rukino gwagiye kurangira uno mugwi wa Sporting Portugal hagiye kuhanagaragaramwe amakarata y'umuhondo agira kurane mu gihe uno mugwi wa Kailate Armati bo bagiye ko banaronka amakarata y'umuhondo yonyene abiri ivyo ni bimwe bitwereka yuko hari ukuntu kanaka abana bakinyi ba Sporting Portugal bari basa nabagowe gatoya no mugwi ariko kandi kanatsinda n'umugwi je kubganje ntabona kutoza gutera pressure utoza gutera uruhagarara no mugwi Real Madrid ariko kandi kanatsinda kuri no rukino haba niteze kubona abakinyi bamwe baza kuba bahabwa akanya mu no mugwi wa Real Madrid twe tumaze igihe tuteko turabona bariko barakoreshwa mu kibuga mu gihe twe dusanzwe tunabamenyereye mu mwaka uheze ku ntwaro ya Carlo Ancelotti Ruza ko rukino gwiza cyane gose hagati ya equipe novuga ko zigira kuri zibiri ari ku ruhande rwa Real Madrid ndetse na equipe ya Kailate Armati kubera ko ni Champions League turi mu nijya higanwa novuga ngo usanga keshi equipe yose ishobora kuzika kubangamira hari umwe mu bagabo nabonye bagira n'icyo bavuze kuri no rukino ni mukunzi wa Barcelona yego yari ko aripfuriza cyane itsindwa rya Real Madrid aravuga ngo nakunze Barcelona kera cyane gose ati rero intsinzwi ya Real Madrid ni kimwe mu bintu binezera cyane aravuga ngo nizeye ko Kailate Armati nishobora kuma umunezero yo navuga ko je ku bwanje si neganya cyane simbona nk'ibintu bishoboka itsindwa rya club yitwa Real Madrid imbere ya Kailate Armati kubera ko ndabizi neza ngo umugabo witwa Xabi Alonso
inyuma yo guhabwa isomo na equipe yitwa Athletico Madrid nivyo navuze no mu misezi navuga ngo nako hari ejo nimba atari rya ejo navuga ngo equipe ya Madrid kuba batsinzwe na equipe ya Athletico Madrid kijya n'ikintu novuga ngo kimeze nk'ikimenyetso gikomeye equipe ya Ronse kibabwira ngo negligence kuri mu mutwe kubera ko mwamaze kuja mu higanwa ry'abantu bakuze mwamaze gutangura gukina inkino zikomakomeye ubwo Xabi Alonso gasupoitore bya bindi byo kugumuhindagura abakinyi kushatse bya bindi byo kuvuga ngo umunsi ndakinisha naka ejo nkinishe naka ibi bintu nibikenewe bihebe yego biza gutuma rero Xabi Alonso nawe ndavuga ngo kubona no kugurukirwa mu maso agatangura kubona ko Real Madrid bashaka kwisanga muri danger mu gihe butangura kugira ama negligence no kuri uyu munsi sinibaze ko ashobora kuba negligence imbere ya Karasa Murathi kubera ko nta mpamvu nimwe yo kunegligence nta mpamvu nimwe yo kwibika par exemple Real Madrid nibatsindiye uyu munsi baranatsinze na match ya mbere muri Champions League biraza kuborohera kubera ko bazoja gukina na equipe yitwa Liverpool ata pressure nini bariko yuko bashobora gutakaza nyuma bakisanga babuze itike ryo gukina Champions League mu bice bikurikira bari mu equipe ya mbere mugabo bagatsindwa canke bakaganya na equipe ya Karasa Murathi umenga nta bushobozi bifite bwo kubatsinda mugabo n'umundi equipe isanzwe yarageze muri Champions League itegezwa kubiri danger yamanje guca amasenda atandukanye Real Madrid baza kwisanga mu vyago novuga ngo bikomeye kubera ko baza kwisanga muri pressure ibabwira ngo mutegerezwa kuja kuri Anfield gutsinda equipe ya Liverpool nka bikunda yego je ko bwanje novuga ngo Xabi Alonso ategeza kuza gutanguza abakinyi beza hanyuma agerageze gutwara intsinzi kandi nizera ko uyu munsi biraza gukunda ko equipe yitwa Real Madrid baza gutahukana intsinzi imbere ya Karasa Murathi harakana waruvuze gakomeye cyane avuga ati uno munsi ategeza kuba batanguza banashaka abakinyi uvuga ngo bameze neza ariko vyamaze kugaragara ko muri ino equipe yitwa Real Madrid witwa Xabi Alonso yamaze kuba imyamakuru uvuga ngo bitandukanye byamaze ko biravuga uko nka kino kinyamakuru cyo muri Espagne yitwa Cop yamaze kugaragara ko equipe yitwa Real Madrid ya Xabi Alonso iri kiriyumvira gushobora kuza gukoresha umukenyero wa batatu bane batatu no kuvuga ngo uno munsi aza gutanguza kuri nimero uvuga ngo gatatu witwa Fran Garcia Amafede Valverde ndaza gutanguza no uvuga ngo kuri nimero kabiri abandi bakintu uvuga ngo batandukanye nabo baza kwakira hagati mu kibuga no kuvuga ngo uno munsi witwa Xabi Alonso tumaze biko turavuga ko ari wabo menyereza no uvuga ngo ubwiwe aguma hindagura ibintu ku munsi mugabo uvuze ngo uno munsi ategeza kwekarakirisha abakintu uvuga ngo babakinyi beza ariko uno munsi byagaragaye ko witwa Xabi Alonso yamaze kuvuga yuko abakinyi uvuga za gutanguza amazina amwe yatanguye Amafede Valverde gutangwa kuri nimero kabiri muge witwa novuga ngo uno Fran Gas naza gutangwa novuga kuri nimero novuga ngo nimero gatatu bigaragara ko bano bakinyi nta n'umunsi bagiye bakina kuri iyo poste bigaragara n'abandi bakatandukanye bitwa witwa novuga ngo amazita ashobora gutangwa cyangwa ashobora gutangwa uno munsi abitwa Edouard Kamavinga abitwa Rodrigo ariko witwa Danis Barros witwa Fran Garcia Brahim Diaz uvuga ngo babakinyi batari basangwa batangura witwa Xabi Alonso ngo kari yumvira Yusto ariko ashaka ko batanguza mu gihe Patrick aje akavuga ngo bikene ko gutanguza abakintu uvuga ngo beza batandukanye n'abandi bakibwira ngo ashike ko bigenza neza bazokina equipe ya Liverpool bakinyi match nziza uno munsi Xabi Alonso ko twumva mengo hari uza kwikarahinda ngo n'umukenyuro ubwo uza gushaka kumukora uza kwibona mu ishusho imeze gute Xabi Alonso guhindura gafata umukinyi nka Alvaro Carreras akamutanguza hanze kugira hanze gutanguza Fran Garcia ico sico kigezo cyo kubwanje no kumva canke no tawura ko Kylian Tamlat yariyo equipe yo ciza igatsinda umugwa Real Madrid kubera yuko ugarutse karabushobozi bwa Real Madrid ndetse n'ubushobozi bw'uno mugwi nubwo atavyinshi birebire tuzi ko turavye statistiques z'uno mugwi n'umugwi twereka yuko nta kintu kirenze ufise cotuma umugwa Real Madrid ugira pressure ni kintu mbona yuko buri mukinyi wese wa Real Madrid ashobora kuza kitwara neza imbere y'urukino utanguje Alvaro Carreras utanguje kugateba Alvaro Carreras utanguje no mukinyi Fran Garcia yego kuri nimero zitatu ico si kintu kibicana imbere ya Kylian Tamlat utanguje ba Kamavinga hagati mu kibuga twarabonye ba Kamavinga bari twaye neza muri saison iheze nimba twabonye Real Madrid igaruka ikazi gafata kibanza ca kabiri nyuma ya FC Barcelona nuko ico kibanza abagiye barafashamo umugwa Real Madrid kugira ugira aho hantu washitse mu gihe twawita ko ari umugwi mubi wagiye urabifashwamo n'abakinyi ba Fran Garcia n'abantu ze n'aba Kamavinga nyene uri kuranyumva aba bakinyi rekuza ukabakinisha kuri urukino sinumva ko ari ikintu coba nk'igipimo cyo kumva ngo Real Madrid havitsindwa no turavye statistiques z'uno mugwi nubwo utanguza dijara mukiba ari wowe nubwo utanguza Mbappe hanze ku gatebe ukaza ugakinisha uno Gonzalo Garcia araguha resultat nziza kuko Gonzalo Garcia twaramubonye no muri Mondial de Club yari twaye neza yabaye na meilleur buteur wari no higano uno munsi aba nimero zibiri bose ba Real Madrid bari mu mvune uno Dani Carvajal ari mu mvune
Trent John Alexander Arnold nawe nyari mu mvune nico gihere cyo kubona buri mukinyi wari we wese ashobora kuza gahenge kwaho amahirwe menshi rege tuyaharura kuri uno mukinyi Federico Valverde kuko kanatsinda no mu mwaka weze twaramubonye kenshi ariko araza gahenge kwa kuri bino biharo bibiri kandi kanatsinda gatanga n'ibiharo yatanze n'ikinyamakuru nakorera yatanze n'ikiganiro avuga ngo jewe nta musi nigeze nanka ukina kuri poster yose ati mu kibugo uno musi jewe mukinyi nka Fede Valverde ari witwa Munyeza wese ashobora kureka nyumvira ko atigeza kunkinisha aho aba yifuza kandi nkakina neza imbere ya Kayla Tamlati rero je kubganje gutanguza ono Fani Garcia nawe nyene mbona ko ari umukinyi mwiza yoshobora gutangura kandi agatanga ibintu vyiza utanguza Federico Valverde ku ruhande ni ibintu vyiza gutanguza Raul Asensio ni ibintu vyiza muri rusangi abakinyi bose ba Real Madrid uretse nk'aba bana bakiri bato bo badugijwe bavuye muri Casillas ariko ubundi aba Fani Garcia kubatanguza ba Raul Asensio kubatanguza gutanguza bano ba Dino Jose wewe nizeye ko ari wategezwa kuba ari kana nakinishwa nubwo boza n'abakahengeka uriye Chouameni kugira ngo hajya kuri miri baronko umwanya kuhashira uno Kamavinga kuza gukinisha ba Jude Bellingham kuza gukinisha abantu ze ba Ardagire bose n'abakinyi mbona yuko bashoboye bafite ubwo burenganzira bwo gutahukana amanota agera kuri 3 imbere y'uno mugwi wa Kayla Tamlati je meze kintu kimwe nivyo uravye ngo ubushobozi bwa club ya Madrid imbere ya equipe nka Kayla Tamlati equipe tari bwa kine Champions League aho ikunze kuja muri Conference League ndetse n'ibindi bibanza bigiye bitandukanye na hari wabugiye kurabona ha myaka 3 usanga ikurikirana usanga bari mu kibanza ca kabiri hari ubuzi babona ngo mu kibanza ca 10 n'ibiki mugabo ubundi Real Madrid ibintu byose bariko barakora canke se ibintu byose bimirije ni ibintu bibategura kuja kwisanga muri match zikomakomeza bari imbere nimba Xabi Alonso by'ukuri yotanguza Federico Valverde ku ruhande nabivuze Fede ameze nka Dominique Szoboszlai amukeneye wose uramukinisha mugabo ariko biramwafekita mu mutwe umunsi turabona Federico Valverde akina atumva yo kugurukirwa no kwegera imbere gatonya akumva yuko ikibanza cyo gihagaze muri 6 nyuma yoriye Chouameni kubujye na Chouameni aduga muri nimero 6 akaja gutera imipira Federico Valverde agasigara inyuma nko mu nimero 6 ibi rero n'ibintu binyereka ngo hari ukuntu ibi bintu vya Fede bariko baramusubiza inyuma bamukinisha ari muri defense biriko biramwafekita mu mutwe bigatuma yimva nko mu defenseur kuruta kwimva nko wamukinnyi yarariwe bigatuma atakara muri style DJI kuzana ngo Fran Garcia ugasiga hanze Alvaro Carrias gacura uzanangira muri defense Dini Ujesi hanyuma Militao ukamutereka hanze kubwanje mba numva umenga bwo bari nk'ubuswa umugabo witwa Xabi Alonso yo bakoze kubera ko jewe nemeza ngo Xabi match tegezwa kwitsinda uko yobikora kose mugabo afise match zikomeye ziri imbere zitazomwemera kongera kugerageza ikintu na kimwe uretse iyi match ya Kayla Tamlati kubera yego match azakurikiza inyuma ya Kayla Tamlati unyumvirize neza kino kira kumva cyane match Xabi Alonso agiye gucakurikiza inyuma gukina na Kayla Tamlati acakina na equipe yitwa Villarreal aho ni muri La Liga hanyuma acakurikiza equipe yitwa Getafe yo muri La Liga nyine kandi yi Madrid nayo yo niyo mu gisagara ci Madrid hari ngororoshe muri La Liga muri kino gihe nayo ni gato acakurikiza equipe ya Juventus muri Champions League inyuma gukina na Getafe reka basi dufate ko imbere ya Getafe azoshaka ngo agerageza ibintu mugana azogerageza abakinyi kandi kubera ko azofise match ya Champions League ufise Villarreal ufise equipe ya Getafe ucuja kwa Juventus na match nimwe nga yoroshirimo uvuye kwa Juventus uca wisanga kwa equipe yitwa FC Barcelona muri Clasico uvuye kwa Barcelona uca wisanga kwa Valence uvuye kwa Valence uca wisanga kwa Liverpool uvuye kwa Liverpool uca wisanga kwa Liverpool eske Xabi Alonso nimba vyukuri bafashe match ya Kayla Tamlati nka match yo kunegrija gufata minenegwe kubera ko ashaka ko abakinyi bibaruhuka kandi batigeze banaruha bihagije eske vyukuri vyo bari ibintu bikwiye je kubwanje umukinyi wenyine ushobora kuruhurira umukinyi yitwa Vinicius Junior kubera ko par exemple nka Vini na Rodrigo kubahinduranya ni ibintu n'ubundi bizonagufasha mu misizi kubera ko ufisa match menshi cyane mugabo especially defense nabonye idahura kugeza kano kanya miriye idahura kugeza akakanya nimba utiteguye kuyirabira imbere ya Kayla Tamlati kugira ngo ya match tarabastressa cyane gose bamenye ukuntu bashobora kwigana ukuntu bakina mu kibuga sinumva ko uzoja kubiprepara imbere y'izi zindi match zikurikira rero ko bwana novuga ngo nivyo Xabi gutsinda match ni ibintu kabisa binagaragara binaboneka mugabo nimba vyukura agiye guhindagura abakinyi batandukanye uretse ko vyoshobora no kumutsindisha n'imbere Kayla kubera ko Kayla no ni equipe ziri ya Madrid mugabo Real Madrid ni equipe itazi Kayla Tamlati umuntu umwe niwe akunze gutanga karo akavuga ngo iyo ugiye kugwana n'ingurube isanzwe iri mu vyondo yego urugira ikibazo
cyangwa ugiye kugwana n'imboreko wewe uvuye gusenga ugira ikibazo kubera yo nta kibazo iza kuba ifise cyo kuryama mu bivu mugabo wiza kuba ifise ikibazo cyo gutaha sizo mpuzu zawe mu bivu ugenda urira bati nacafuye bwega buri wikunkumura wigira mugabo we nta kibazo afise ubwo rero uza gusanga ingoma imwe yo mu nda wayiriye imwe mu mugongo ngo uri kurihanagura gutature ucutaha nuko kabisa je nemeza ngo Xabi Alonso asabwa n'imiburiburi nubwo atokinisha abakinyi bose beza cyane mu busatirizi ariko hagati mu kibuga na defense kubera ko maze kubona ngo nta cohesion ikwiye ihari nubwo yohindura system afuma akinisha Dean hanyuma akinisha Carvajal canke isundi hanyuma cakinisha n'umugabo witwa Alvaro Carreras hagati mu kibuga zane babakinyi bane bacu Bajide abashire mu kibuga barada hanyuma imbere acaje akakinisha basatirize batatu kubera ko niko binavugwa muri n'ibinyamakuru bitandukanye nuko novuga ngo bimeze cyane novuga ngo ku rukino vuba ruza kuba ruba banashaka gishisa novuga ngo 12:45 hagati y'ino equipe ya Kairati n'ino equipe yitwa Real Madrid n'ukino novuga ngo tuzogaruka tunarubasesangurira ko neza na neza novuga ngo ku munsi novuga wejo ibyo vyabaye baza ko umuntu wese ashobora kuba yumvira ingene ashobora ko ragenda canke ashobora kuvuga ati ino equipe ishobora kuba iratsinda n'ukino novuga ngo rumeze nkuko ariko imbere ko tuva muri equipe ya Madrid Yusoni Trent Alexander ngo imvune yagize kugeza muri kano kanya ngo ni imvune itagiye kwikira mu marana iminsi myinshi cyane ngo ahubwo ngo inyuma y'imigwi serukira gihugu ndavuga Treve Internationale uno mukitwa Trent Alexander aza ko yagarutse mu kibuga ase kugwana cya kibazo cya kabiri bisanzwe biri kumwe n'umumeza naho basanzwe biri kumwe na nuno yagize imvune nawe ndavuga ngo azije kwa Dani Carvajal uno munsi ngo Trent Alexander imvune yagize uko ari bayiteze se kwikiraba Nuvuga ati ni inkuru nziza cyane kuri Real Madrid ndetse no kubakunzi bo mu Real Madrid kuko kumva yuko uvunikishije abakinyi bose babiri bakina kuri poste imwe bafise ibyo bashobora kuza bakagufasha kumva ko baburiye rimwe aba ari ikintu kibabaje cyane nuvuga ati rero ni ikintu ciza nubwo azoba ariko aragaruka hari ibintu bimwe bisa nkaho umengo ntazoba ariko araparticipa nk'inkino zimwe kuko kanatsinda ndibaza ko n'urukino rwa Real Mallorca ntazoba hari Mallorca Villarreal no trend izi match za Villarreal zose nazoba hari match za Villarreal ntabwo azoba hari Villarreal ntazoba hari ndetse n'urukino rwa Getafe n'urukino rwa Getafe urumva ko uzoburi